ndakwinginze ntugatebere mu bantu ubona badafise ingeso nziza, uzosanga wanduye. Erega barya abantu barafise impwemu yo gukwega kwega, uzosanga bagukweze waguye mu vyaha. Urabe mu rugendo rwawe, uru rugendo turimo tuja mu gihugu c'isezerano, nuzu uratebera mu bantu b'abanyamahanga, nuzu uratebera mu bantu banka Imana, nuzu uratebera mu bantu bari kure y'Imana, bazowusanga bagukwegeye mu busambanyi, bagukwegere mu kaboregwe, bagukwegere mu bintu bidahesha icubahiro Imana yacu. Nuko rero Abisirayeli bamaze gutebera ishitimu, batangura gusambana n'abanyamowabo kazi. Imana iravuga ngo ntimugasambane nkabo. Turacyatebeye muri ino si tukirindiriye Yesu kwaza canke ko urupfu rutujana kugira tuje mu gihugu c'isezerano. Mu yandi majambo turi mu rugendo, urugendo ruracyabandanya kuri wewe ugihumeka. Burya urugendo ruhagarara umuntu apfuye, abandi ruzohagarara abazosanga bakiri maso, ruzohagarara Yesu agarutse. Rero dutebeye muri ino si kandi rimwo vyinshi bitandukanye. Ndakwinginze iyi si ntikwandukiza ivyaha ngo bitume uhoraho ashangashigwa, ngo bivyure uburake bw'Imana, imanura umuriro kuri wewe, imanura ibyago kuri wewe. Ndakwinginze ube maso, wiyubare. Aba batebeye ishitimu, natwe turacatebeye muri ino si. Muri ino si twebwe aba kino gihe, twebwe abashikwako n'amaherezo y'ibihe. Ndakwinginze burya ibihe biriko bitugerako, ibihe vyavuzwe n'umwami wacu yuko bizotugerako, aho intambara zigwira, aho urukundo rwa benshi rutimba. Burya ibihe biriko biratugerako. Twebwe rero twiyubare, tukiri muri ino si, ntidusange twaguye mu vyaha. Nshuti yanje uri kuranyumviriza, ibi vyabaye ku Bisirayeli no kugira ngo bitubere akarorero. Wiyubare nanje niyubare. Ushobora kugera mu bibazo ukagira ibikugoye, ugatangura kwibuka ibihe vya kera. Ibihe vya kera ntitwari dukwiye kuvyibuka twidodombera Imana. Jewe hari igihe nibuka ibihe vya kera bitabaye vyiza, nkavyibuka mu ntumbero yo kwibuka aho Imana yankuye, nkavuga warakoze Mana, shimira Imana ibihe bishasha Imana yanjanyemwo. Ahandi nca nifuza inkomezi nshasha, nkifuza nkumva nkumbuye ijuru, nkifuza kuzorangiza neza. Urazi kwifuza ubusambanyi wavuyemo, ukabwifuza ku buryo wumva umengo uriko urarondera uwo gusambanya muri uwo mwanya. Umuntu akifuza inzoga yahoranywa, mwiyo mfuma nkasubira kwinywera inzoga, arondera abaza kuzimusororera, arondera ukuntu abigenza. Haba namba ibyo ntibikwiriye, ibyo ntibibereye. Dukwiye kwibuka ivya kera, tuvyibuka dushimira Imana yahadukuye, dushimira Imana yatujabukije, dushimira Imana yadutabaye. Hanyuma tukifuza ibihe vyiza vya kazoza, tukifuza kubandanya gukura mu buryo bw'impwemu, gushika aho tuzosozerera urugendo, haba ku rupfu canke Yesu agarutse niyadusanga tugihumeka impwemu z'abazima.